Amazina yanje yose ndi Uwiragiye Sylvie, nkaba ndi umumama yubatse, mfise abana benshi, mugabo mu mvyaro navyaye 6, n'umugabo umwe, umupapa umwe, ariwe twubakanye kandi rukristo, kandi ariwe yanamfashije kuba noshinga iki kigo Fondation Uwiragiye. Nasanze kugurura imiryango kubava hirya no hino ari ikintu ciza cane cane ku gihugu. Uwo mwana avuye muri Kenya, avuye Tanzania, avuye mu Bwongereza, avuye muri Amerika, kandi baca babona ko igihugu cacu gishoboye. Harimwo abana batabona, baca babona yuko igihugu cacu kidakumira. Umwana atabona yigana n'umuzungu, yigana n'umwirabure, yigana n'uva hirya y'amazi. Hama iryo shuri rizoba ari ishuri ry'akarorero by'ukuri, tuzoba tubafitiye indero nk'uko twabivuze, indero idakumira. Abo bana batabona bazoba bigishijwe by'ukuri indimi zose nk'uko twazibabwiye zitandukanye, ku buryo rero umwana azova mu bihugu bitandukanye tazogira ubwoba bwo kuza mu gihugu cacu cyo Burundi. Twarashoboye kwiyungunganya, tugira ekipe ikomeye izoba ifasha abo bana atakindi ikora. Turafise Abakenya, Abagande, Abatanzania, Abongereza, Abanyamerika. Ni ekipe ikomeye cyane ibanza gutraininga umwana wawe aje bakabona ko abishoboye. Rero ntimugira ubwoba, abavyeyi ndabatumirira kuzana abana banyu ishuri ryacu rya Pen International Christian Academy ryariteguye, na ekipe yacu yarabiteguriye. Nta bwoba, hari umunezero, hari indero, hari ubumenyi, hari n'urukundo. Murakoze cyane.